Ni Mahinduka umumemere sanzwe nandika memes. Yego abamemeri abatazi abari bo n'abantu bameze nk'abakomediye mugabo bandika utuntu dutwenza bakoresheje n'udufoto turi tw'udukomedi ni nk'ivyo. Hama uno munsi rero tukaba twamutumiye nk'umumemere ariko tukaba dufise n'ikindi kintu twagiye tumwumva ko canke twamubonye ko kenshi hari shirahamwe ryitwa Planet Company yoba ari nka brand ambassador waryo. Uno munsi rero twamuhamagaye ngaha kugira ngo adusigurire ico Planet Company imaze ngaha mu gisagara mu gihe tubona abantu benshi baguma bikugura ivyiza vyayo. Dushaka rero nka brand ambassador waryo atubwire ico yoba ari imaze ngaha mu gisagara canke gituma abantu benshi baguma bavuga ivyiza vyayo. Blaise baba ari abahungu b'abahanga bazi kwisobanura kandi bazi gukora ibintu by'ubugeni bakabasha no guhanga udushya. Niyo abandi babona yuko ibyo barimo batazabasha kubikora bo barakomeza bagashyiramo imbaraga kugeza babigezeho. What's up people, what's up guys, bakunzi ba Blaise Journaliste, amahoro y'Imana bane namwe mwese. Nkuko mubibona muri ca kiganiro duhane ibitekerezo canke duhane ivyumviro, murazi yuko twama tubazanira misi yose bamwe mu bantu bariko barakora bigashimwa ngaha muri industry ya plus 257. No musi naho twabazaniye umwe mu bamemeri bakomeye cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Reka tumubaha bidondore bro, welcome again ndawe. Asante sana Blaise Journaliste. Nizere ko umeze neza cyane. I'm fine. Ndaramukije abafana abasanzwe bakurikirana iyi TV. Mwese mahoro cyane. Ni Mahinduka abaramukije cyane. Ego ndibaza benshi baca bamenya basanzwe bankurikirana cyangwa batankurikirana ariko bakanyumva. Ni Mahinduka umumemere sanzwe nandika memes. Ego Mahinduka uno munsi twamutumiye n'umumemere ngira ngo muramuzi mwese abantu bama bakunda gukurikirana utuntu dutwenza. Abamemeri abatazi abari bo n'abantu bameze nk'abakomediye mugabo bandika utuntu dutwenza bakoresheje n'udufoto turi tw'udukomedi. Ni nk'ivyo. Hama uno munsi rero tukaba twamutumiye nk'umumemere ariko tukaba dufise n'ikindi kintu twagiye tumwumva ko canke twamubonye ko kenshi hari shirahamwe ryitwa Planet Company yoba ari nka brand ambassador waryo. Uno munsi rero twamuhamagaye ngaha kugira ngo adusigurire ico Planet Company imaze ngaha mu gisagara mu gihe tubona abantu benshi baguma bikugura ivyiza vyayo. Dushaka rero nka brand ambassador waryo w'iryo shirahamwe atubwire ico yoba ari imaze ngaha mu gisagara canke gituma abantu benshi baguma bavuga ivyiza vyayo. Bro, ducira ku mayange ivyiza vy'iryo shirahamwe canke ico rikora. Merci beaucoup. Kandi mwakoze cyane kutwizera kugira ngo mudutume ko dushobore kuza gusigura mbega Planet Company niki, korera hehe, jejwe iki, bimeze gute. Kumbure ejo canke hirya ejo uca nkuri azoshobore kuvuga ati nanje ni nakenera ama service asanzwe akorwa na Planet Company, nzoshobora kubegera ndabibasabe hama nanje babinkorere. Rero ntabatebeje cyane nagomba nce ku mayange ivyo novuga muri Planet Company dusanzwe dutanga nk'ama service ivyo dusanzwe dukora. Muri ivyo ahanini ikintu nyamukuru muri Planet Company ni ibintu vyose bijanye n'ubwubatsi. Iyo mvuze construction rero c'est-à-dire ko n'ama service yose ubona bijanye muri Planet Company, uwo muntu wese azoba yifuza kubaka canke kugira andi ma service yose ajanye n'ubwubatsi. Ndavuga nko kuzana amazi, kwimba amafosse septique, ngira ngo turaza kubicako gatoya. Ayo namwe mu service asanzwe atangwa na Planet Company. Ndetse tukaba twoshobora no kuyacako gatoya kugira ngo uyu canke uriya ni adukenera azoshobore kuduhamagara. Planet Company ni shirahamwe ryatanguye novuga kera kuko haraciye imyaka itari mike, novuga kuva 2010 Planet Company yari kirakora ariko vyagiye kuba officiel kuva 2019. Donc urumva yuko imaze imyaka itari mike iri kirakora. Rero muri Planet Company turakora ibintu byose bijanye n'ubwubatsi.
iyo mvuze ibintu bijyanye n'ubwubatsi hariho kwetablisa amaplan ni ukuvuga ko wifuza plan y'inzu iyo ariyo yose muri Planet Company turabigukorera. Hariho kandi ibintu bijyanye n'amadekoro interieur yo mu nzu, abona ibintu byo gusiga amarangi, kugira amakaro, kugushariza mu nzu, porte TV, urabibona. Ayo namwe mu service ya Planet Company, ibintu byo gusakara, donc ikintu cyose kiri ku nzu canke indani mu nzu canke kijanye n'ubwubatsi ntandi ushobora kugisanga kimeze neza atari muri Planet Company. Si ivyo gusa, sinovuga ko ari ubwubatsi gusa. Mu gihe wabatumye ko Planet Company ngo ize gushobora kukubakira canke igukorere ivyo bikorwa uba wabasavye, nk'ubu urashobora kubitura basanzwe batanga ama service yo kuzana amazi, ndiko mvuga ajya amazi yo mu nzu, muri douche, robine. Muri Planet Company dusanzwe tunabikora, gushira mu nzu amatara n'amazi, na cyane yuko muri kino gihe cya none ubona yuko umuntu ashobora kubakisha byose agacagira ko muri Planet Company. Rero ivyo dusanzwe tubikora neza cyane. Ikindi kintu novuga kimeze neza cyane kuri Planet Company nuko zaba inzu za kera, dufate nk'izinyu usanga zubatse zisakajwe n'ubwatsi, ego zijya zo kuri basokuru aho hambere, zaba kandi izi nzu moderne, izi construction moderne bakoresha nk'amafera beto, murazibona izi zikomakomeye. Donc byose muri Planet Company barabikora kandi neza cyane. Ikindi naco nitwubaka amazu gusa, oya nitwubaka amazu gusa, turubaka kandi ni amapisine, amazu y'ubwogero. Ego sijya novuga inzu y'ubwogero bumenga uvuze douche basi aho koga pisine. Haji kirundi cyacu kirakenye cyane, ariko ndibaza ngo abariko badukurikirana bashoboye kubitahura. Pisine, amapisine yo kogeramo, ego bintu nk'ivyo. Hama kandi muri Planet Company turubakana amacuisine moderne, bijya bikoni bigezweho vy'ubu usanga ya kijambere, ego bashobora guteka. Rero byumvikane yuko utanze wifujije kubaka igikoni cyo mu nzu bijyanye amashiga ya kijambere novuga, vyumvikana yuko nimba utanze ukavuga uti Planet Company ndifuza kwingirira Planet Company ndifuza kwinyubakira, Planet Company ndifuza kandi yuko inshirira n'amazi n'amatara mu nzu, Planet Company ndifuza kandi yuko ingirira iki inshiriramwo cuisine moderne, byose barabigukorera kandi neza cyane, kandi ndetse no kukabeyi keza. Abo tumaze kubikorera bose nta muntu umwe turiga twumva twidogera ngo mwabikoze nabi, ngo oya, na cyane ko muri abanyamwuga. Bien sûr, muri Planet Company kugira ngo bashobore kukwizera uje gukora ibintu vyaho, nuko baba bavuga ati umuntu akora ibintu azi kandi yize, ntibapfa ubatoye wese ngo dufashe kubaka, ngo oya. No kuvuga ko ari aba specialiste mu by'inyubako. Bien sûr, nabantu baba barabaye formé kandi baba bazwi ku bikorwa vyabo, baba bishoboye. Bien sûr, ego ya none wavuze ibyiza byinshi byo Planet Company ikora, ariko rero dusanzwe tuzi yuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari n'ayandi makampuni menshi akora nk'ivyo, kandi hari na gusumba yatanguye kuva kera imbere ya Planet Company. None akantu Planet Company yobizanye nk'akantu
kumwihariko yisangije cyangwa isumbije yandi makampani ko barakantu nyabaki kugira ngo abantu bayihurumbi. Murakoze cyane kuri ico kibazo mushoboye kutubaza, ni n'ikibazo ciza wanashaka kuko hari umuntu avuga ati none abako baje vuba tukaba twari dusanzwe dufise ayandi makampani adufasha kubaka canke abandi ba engineer badufasha kubaka kugira ama plan n'ibindi bitandukanye, mbega none Planet Company hari ico baje guhindura, baje kuduha ya ma service nyene twari tumenyereye. Ivyo hari umuntu ashobora kuvyibaza, ariko suko bimeze. Muri Planet Company hari uburusho bwinshi cyane gusumba ahandi. Ikintu ca mbere nuko muri Planet Company ibikorwa vyaho ni ibikorwa vyiza kandi vyizewe vy'umwihariko. Mvuze vy'umwihariko ni ibikorwa udashobora n'ama service udashobora gusanga hariho hose. Dufate nk'ubu inzu yubatswe na Planet Company, ari umuntu amaze kubona ibikorwa vya Planet Company ashaka kuvuga ati iyo nzu vraiment yubatswe na Planet Company bivanye nuko asanzwe azi ibikorwa vyacu, canke se uretse nico arashobora kuvuga ati iyo nzu yubatse ku buhinga bugezweho canke yubatswe neza, irasharije, irateye igomwe, irakomeye n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri Planet Company rero uretse ivyo vyo gukora hambavu yo gukora ivyo bikorwa vyiza, muri Planet Company hari ubundi burusho bugiye butandukanye. Nababwiye yuko muri Planet Company turatanga ama service yose kuva inzu ikiri mu mushinge, donc guhera ku maplan kugenda kugeza inzu isakagwe mbere ndetse byose binashobore guhera. Donc nk'ubu ugiye guhiga umu engineer umwe ukamubwira uti je nshaka uzongirire plan akayigukorera ukamuriha, ugaca ugenda guhiga undi mu engineer ukavuga ati je nawe nshaka uzongirira iki, uzonyubakire fondation. Ugaca ugenda guhiga uwundi ati nshaka uzondugirize inzu, ugaca ugenda guhiga uwundi nshaka uzonsakarira, kuko arababikora wanashaka. Ugasanga inzu ikozwe n'abantu batandukanye. Hari n'igihe abakozi usanga mutagize, hari n'igihe abakozi usanga bagenda barahindagurika, ugasanga uno munsi wazanye uyu, ejo wazanye uriya. Donc ivyo ni bimwe mu bintu vya mbere bica bituma ibikorwa vyawe bitagenda neza nkuko wavyifuza. Apare yuko bitagenda neza nkuko wavyifuza, bizogutwara uburyo bwinshi bien sûr, kuko muri Planet Company nimba bazokugirira plan bonyene bagakora plan, inzu bakayiduza, bakayisakara, indani bakayidekora, ya cuisine bakayigira, amatara n'amazi bose bakavyishiriramwo, birumvikana neza yuko azohari ku kabeyi gatoyi, ntazobura amahera kandi atari make ashobora kugabanuka ko kubera iki nawe watwizeye tugashobora gushika kuri tere kuza gukora ibikorwa vyawe. Muri ico gihe amahera ategerezwa kugabanuka, kandi ndetse no kugabanuka turashobora no kunabikora kugira ngo twebwe novuga abarundi muri rusangi bashobore kumenya mbega Planet Company nibikije guhindura ikora ibikorwa bimeze gute. Ego dushobora kubikora ku kabeyi gato, ariko mu ntumbero yo kugaragaza ubushobozi canke se ibikorwa vyacu dusanzwe dukora muri Planet Company. Aravuze vyinshi kuvyerekeye Planet Company, kandi mwumvise yuko mu gihe ugiye guhasaba service bagukorera igikorwa kimwe na kimwe nko gukura inzu hasi gushika iheze, vyose bagushiriyemo yuko ariho vyoroha gusumba yuko ubahamagara bakora igikorwa kimwe kimwe, na cane baravuga yuko abakanishi benshi bica imodoka. Ni nayo mpamvu uzosanga abantu benshi bafise ibintu vyinshi bakoresha bahitamo ikampuni imwe, akaba ari ibikora hakuza nimwe ngo ihere hariya ngo ikore iki yindi izikora iki, usanga ibintu vya umenga ntibiri ku murongo. Akavuga ati mwituye Planet Company ikabatangurira kuva hasi gushika hejuru, ibintu bizogenda bigabanuka ku biciro.
ya none wewe ko dusanzwe tukuzi nk'umumemere kuba brand ambassador wa Planet Company wewe ntaco vyo abiguperitiriba cankwe nyimba bitaguperitiriba naho vyo abihuriye hehe na kazi usanzwe ukora ikibazo ciza cyane donc je nagiye muri Planet Company nk'ujejwe novuga gushikiriza ibikorwa y'ama service dusanzwe dutanga ariko akazi nyamukuru novuga njejwe nakubumemera sanzwe ndi umumemera rero hajya hari abantu benshi batazi ko abamemera araba promoters bakomeye cyane ariko ikintu ca mbere nuko twebwe ubwacu turafise umugwi witwa BM Power Burundian Memelod's Power donc turi hamwe turi abamemera benshi turarenga 25 turenga 25 kandi turi mu bantu bakurikiranwa cyane donc mu gihe watwizeye ukaduha igikorwa turagisanzagiza ku ma réseaux sociaux he na he ugasanga ibintu vyawe byashoboye kugera kure rero je novuga nti nizewe nka byari bivuye novuga ku bikorwa by'iwanje byari bivuye mbega Mahinduka afise izina rihe ashoboye ibikorwa ivyahe mbega uwo muhazara dushikiririza ibikorwa byacu vyogera he donc hanyuma ndashobora kwizegwa kandi kuba wambajije uti gukora ibikorwa vya Planet Company bifadikanije n'ivyumemera vyungura iki canke bihombesha iki canke ntibigupertiriba je novuga nti hari benshi bakunda kuvuga ngo amabanga abiri ntabangikana kandi ngira hari kera sinzi barabangikana kuko ubunye kirazira kubaho wizeye impano imwe canke igikorwa kimwe ni navyo navuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi agize imisi aduhimiriza wewe nimba warize ibiharuro kw'ishure ntiwitege yuko uzocubeshwaho n'ibiharuro gusa kuko n'akazi ka leta bashobora kukaguha mugabo ugasanga umushahara baguhaye ntushobora kugutunga nk'uko we wavyifuza donc shatse kuvuga iki gerageza uronderere henshi amabanga menshi uya develope ukora ibikorwa byinshi kandi ushobora kuvuga uti ibi nanje birashobora kugira ico bimfashije rero gukora ivy'umemero no gukora ivya Planet Company na cyane ko biba bisanzwe novuga bigenda bisaco kimwe kuko muri Planet bafise ibikorwa kandi bakeneye kuvyamamaza mfise ibikorwa nanje ndabikora nkabihereza abantu nkandika ibintu bitwenza hanyuma nkabishira mu bantu donc nshishijemo ivya Planet Company bandiko ndakora double service bandiko nkora ivy'iwanje n'ivya Planet Company amemeta ndanagira ko iruhande yo kubaka muri Planet Company nabivuze yuko ntidukora ivyo kubaka gusa ariko muri rusangi ni ibintu biba bijanye no kubaka muri Planet Company turafise ico twita forage d'eau o amazi abenshi barabizi ni kuvuga ngo nibiki bimeze gute bikorwa gute abenshi ubu bariko baravyijukira ndanatumirira abariko baradukurikirana bose kwitaho iki kintu ca forage d'eau na cyane kuko waba umutunzi waba umukene forage d'eau uzoyikenera atire nayo imeze gute Planet Company bikora gute bisanzwe bimeze gute forage d'eau mu majambo make nukuduza amazi tuyakuye mu kuzimu tukayaduza tukashira kwisi habasigaye kumenya mbega bikorwa gute bifasha iki bifise akamara ka forage d'eau icambere na mbere ukuntu ikorwa no kugukurikira Planet Company nimba uba wifuza amazi kuko urashobora kubura ahantu ukabona nta mazi ahari ugasanga kuja kuvoma ibido imwe ni nkuko uva nko ngaha uhakwe kwambuka ahubwo kumwe twahora tubaho tukirira jensi ugasanga uragiye ibirometero nka 10 ugiye kuvoma ibirometero nka 10 mumva ntibari ibintu byoroshe cyane rero mu gihe
wewe uba ukeneye gukora igikorwa kiza kugusaba amazi menshi, reka mbanze fatire kuri menshi ariko na make ntacyo bitwaye, uratuma ko Planet Company bakaza kubigufashamo. Mbega babigufashamo gute? Planet Company murabizi yuko isi yacu ihagaze ku mazi mu bisanzwe, byumvikane ko mu kuzimu hategezwe kuba hari amazi. Ameme na cyane cyane ubushakashatsi burerekana yuko bitatu vya bine vy'isi yose ari amazi. Byensi munsi yacu hari amazi, yaba ngaha twicaye munsi hari amazi, yaba munsi yaho wicaye uri kuradukurikirana hari amazi. Ikintu bitandukaniye ko gusa kwa yuko ibibanza atari bimwe. Birumvikana yuko nimba ngaha kuko baraza bagapima nape ahantu yoba iri neza na neza, imetero yoba iriko. Ikintu bitandukaniye ko nuko nimba ngaha nape iri kuri 100 metre ku metero 100 uteruja mu kuzimu, urashobora gusanga hajya hirya iri nko ku metero nka 150, hariya hirya kandi ugasanga iri nko ku metero nka 80 canke kuduga. Donc baraza bagapima, barazana ivyuma bagapima, bakakubwira bati amazi yawe, amazi ari muri kino kibanza cawe yoshobora kuboneka avuye ku metero izi nizi. Izo babigira mu ntumbero yo kugira ngo muvugane agahembo ushobora kubaha, hanyuma bagira iki bakudugirize y'amazi bayashire hejuru. Dufise abahinga novuga babinonosoye kandi babishoboye, babikora neza n'ivyuma bisanzwe bigenewe ivyo bikorwa. Rero muri Planet Company nta bintu vyo gukwegerako, nimba baje baraza bagapima, mumaze kuvugana mugasanga mugahuza, kandi ndibaza ntimushobora kureka guhuza kuko ni ibintu dukora ku mafaranga make cyane, aba make cyane. Je novuga ni nko kwibrandinga, kwimenyekanisha, kuko ndavye amahera tubikorerako, novuga nti ndavye amahera tubikorerako n'ama service dusanzwe dukora ntaho bihuriye kabisa. Rero bamaze gupima bakaraba bakabona ati yova hanana, mukavugana mugahuza, baza bakakudugiriza amazi, bakahategura neza, bakazana ivyangombwa ibikoresho n'abakozi. Ayo mamazi bakaduza bakashira hejuru, ageze ngaha ku isi ugomvye uyakoresha ibintu bigiye bitandukanye, kuko baba bayaduganye imitwiyo nimba aha hejuru, uvuga uti nipfuza ko vyogenda uku nuku. Muhora mubona zirya za Rusengo, za Rusengo, harandi marobine bagomba kubaka na sufome yabijya, ugasanga bayaduganye, hanyuma hejuru ku isi bakahubakira neza amazi, kandi ugasanga amazi aje asa neza. Donc wewe aha hejuru uvuga uti nimubingirire nkuku, ngirira imitwiyo nzoze ndacomora nk'ubu nkeneye kuvomera kiniki. Rero amazi bamaze kuyakuduganira aha ku isi, kino vuga nti forage do idufitiye akamaro kanini. Amaze gushika ngaha aba akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Nico gituma nagomba ntumirire umuntu wese, na cyane cyane reka dufatire nko akarorero nko kubarimi. Mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ahora ashimika cyane ku bintu by'uburimi, kandi kwiga ubuhinga ushobora kubikoramo kugira ngo nimba mbonye wewe wanabikoze ejo canke igihe ejo nawe nzokwigane mbone ukuntu bisanzwe bimeze. Rero nko ku kintu cyo kuvomera imirima, forage do irafasha cyane. Ushobora kuba ufise umurima w'ihegitare nka 3 cazirenga, kacuvuga uti none nkuba imvura yocibura, urabona ko ibirere biguma bihindagurika. Nkuba imvura yocibura hakaza iki byose bigenda gute? Birumvikana neza yuko nimba wakoze iyo forage do amazi bakagukura mu kuzimu akayashira ngaha, uguma wavomeye neza. Ibitegwa ntibimenya mu kino mu rushaka. Oya, ibitegwa wewe zoguma ubiha amazi neza nkuko vyari kuyaronka, kandi ubuzima bwaroroshe na Planet Company. Kandi wamaze
kuyadugana si ukuvuga ngo aza kuguma atemba oya hari imitwiyo hari amatwiyo bashobora gupfunga hanyuma ukagenda ukuguru ukavomera uhejeje ugasubira ukugara kandi fwara ako nako nakamara kubera yuko yaba aguma yisesa oya niyo kamye mugabo ibitegwa navyo vyo kononeka vyo twagwa vyo kuze nabi byoca bigira intuzo nyene itari nziza kubera ubuzima butameze neza gishaka amazi cyane ego hama si ivyo gusa si bitegwa gusa nababwiye yuko amazi adufitiye akamaro kanini murabizi ntushobora kuba ugomba gufyatura nk'amatafari nk'ibihumbi nka 10 mugo ukabura ahantu mu bugaragwa atamazi menshi ahari bigorana kugira uyaronke kuko ndazi nk'iwacu hari ahantu ushobora kugura ibido 200 amajana 3 kugira ngo baguhe ibido bayikuzanire ibido y'amazi bivanye n'aho hantu uba rero avec Planet Company novuga nti ico nikiba kibaye ikibazo kuko nimbuza kuvomesha ibido uzoga umuvomesha none gushika mpaka muga Planet Company ni yaduza uzoyakoresha indwi imwe 2 ukwezi umwaka mbere ndetse nibihe novuga byinshi cyane igihe kinini cyane rero ntumirira bariko baradukurikirana mwese kwitura Planet Company kugira ngo badukorere ico twokwita forage do haba aha mu gisagara ca Bujumbura haba iyo ruguru iwacu n'ahandi hagiye hatandukanye mu mirima imuhira n'ahandi kugira ngo nimbara kuvomera gufyatura koga kumesura n'ibindi ayo mazi ashobore kutworohera mu gihe tuba tubona yuko ico kibanza tudashobora kuronka amazi vyoroshe canke twifuza nko kurima nko muci canke dufise ubwoba bwuko ikirere gishobora guhindagurika ntituronke imvura ikwiye canke ikagwa nabi ego je ndumva ibibazo byinshi naye kukubaza kuvyerekeye Planet Company wabinyishuye ntaranabikubaza kuko wagiriye kari iki kibazo nshobora kukubaza Planet Company iherereye hehe wo ikenera yo baronka gute murakoze Planet Company ifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier mu Ngagara quartier 10 quartier industriel uba umanukanye ibarabara rya Sodeko kuba baje bazanana muri Nord umanukanye ibarabara rya Sodeko ucubona icapa cyanditse ko J3 harano bita kuri J3 donc ucudevya gatoyi nk'uteye agenda ibubamfu gacumanuka nko ku metero nka 10 gusa niho hari icicaro ca Planet Company ego hama ndibaza ngo turaza gutanga inomero kugira ngo abadukeneye bashobore kudutora vyoroshe ari bibazo tutashoboye gusigurira ngaha kumvuza umwanya canke ibindi bigiye bitandukanye Planet Company irashobora kubibasugurira neza cyane mu buryo bwimbitse maze ari service ukeneye yuko tugufasha tukaza ntidukorera Bujumbura gusa ushobora kuba uri mu Rumonge ushobora kuba uri Gitego ukavuga uti jewe nkeneye yuko inzu yanje igira iki izokubakwa na Planet Company muri ico gihe tuzoshika ku kibuga hanyuma tuvugane hanyuma ibikorwa byawe bikorwe na Planet Company nkuko uba wagize iki wavyipfuje cyo novuga no shobora kurangiriza ko muri amwe mu service ya Planet Company ni ikintu dusanzwe dukora kijanye no kubaka sinzi ko wewe canke abariko baradukurikirana abenshi barabizi ibintu bijanye na fosse septique ndabibona bya binogo bijamwe intuze bijamwe amadeshe yo mu nzu nk'aho usanga bafise ama toilette douche zo mu nzu hanze barimba ama fosse septique azajamwe ivyo bintu bien sûr ariko rero tumaze kwihweza muri Planet Company tukaraba mbega vyifashe gute twasanze ama fosse septique twarazanye ubuhinga bushasha
muri Planet Company hari ubuhinga bushasha kuvyerekeye amafosse septique. Donc nico twita biodigester. Mbega biodigester imeze gute niki? Biodigester novuga ni nka fosse septique ariko yo aho bitandukaniye cyane. Biodigester irafise ubumaro bwinshi cyane gusumvya fosse septique. Ndibaza ngo ndaza kubicako gato cyane mbere yuko tuza kurangiza. Hanyuma uyu cankuriya ni yakenera akavuga ati nkeneye kubakisha fosse septique canke biodigester, azokwihitiramwo maze tumukorere ico ashoboye kudusaba. Biodigester ukuntu imeze ni nka fosse septique mugabo ahitandukaniye na fosse septique yo ntigera yuzura. Kuko urabona ama fosse septique ngo bavidure voilà, pas de vidange, ntibaza ngo barazanya amakamyo ngo baje kuvidura. Sico kimwe. Donc ama fosse septique yoyo urayubakira ugatanguruka yakoresha amadesha gatemberamo bikagira ikiba bayubatse neza maze bakagenda bakaza baravidura uko yuzuye bavidura uko yuzuye basi bakavidura. Ariko biodigester suko biodigester barayitegura bakayimba bagakoresha ibikoresho byose bikenewe. Yoyo avantage ya mbere wewe bazoyigutegurira neza, tugushiriremo ama produit akenewe, dukoreshe ibikoresho byose bikenewe ku buryo bw'uko wewe ntuzigera ubona ngo biodigester yanje ngo iruzuye cyangwa hageze ko mvidura. Voilà, ntuzovuga ngo reka ntume ko zakamyo ngo zize ko oya, izobiri ngaho wewe bibandanya bigenda neza ukora imyanda itemberayo. Iyo biherera ntuzonamenya ngo biraza kungira ingaruka cyangwa ikiniki oya, bizoba biri ngaho nkuko babitunganije neza, ntuzobona ngo iruzuye. Donc bifise akarusho kanini cyane. Kandi ikindi naco biodigester irafise akamaro kanini. Irafise akamaro kanini gusumba fosse septique. Novuga nti biodigester icambere nakivuze ntiyuzura. Kai biodigester buri irazimbutse. Avec Planet Company nabivuze kura yuko turiko novuga turiyamamaza. Turamamaza ibikorwa byacu. Avec Planet Company nta kuvuga ngo ko dukora ibintu vyiza reka tubishiye ku giciro bigenewe. Kuko ngerageje kuraba biodigester nkaraba ubuhingi bikozwemwo vyakoreshejwe inguvu vyatwaye nkaca ndaba n'igiciro dushobora gucira umuntu kugira ngo tuyimukorere nta naho bihuriye cyane. Abariko baradukurikirana bashobora kuvuga bati je ndakeneye kwigerezako ndabe turaza gutanga nimero hanyuma mushobore kutwakura ejo canke yejo haba kuri WhatsApp haba kuri apel sanzwe tugusigurire neza mbega ibi nibi bitamenyerewe bimeze gute muri Planet Company, mubikora gute, ibiciro vyo gute. Ikindi kintu naco nagomba mvuge kuri biodigester yoyo ntabijya bintu vy'ibiodere biva mu mafosse septique hanuka. Kuko fosse septique nimba bayubatse nko ku metero nk'ijana c'amajana abiri, reka dufate nk'ijana ku metero nk'ijana uvuye nko mu nzu uvuye ku nzu amaodere azogusanga mu nzu. Hari aho usanga ibiodere bigusanga mu nzu ugasanga ibintu bitameze neza. Avec Planet Company biodigester bazokubakira hari ama produit tuzogushiriramwo, hari ubuhinga tuzoyikorako, hari ibikoresho vyabigenewe dukoresha. Donc ivyo vy'amaodere nta kuvuga ngo iki nta biodere bibi. Novuga kanuko kabi uzokumva ngo kavuye muri biodigester oya. Ikindi nuko biodigester itwara ikibanza gito wanashaka
si nka fosse septique kuko fosse septique hari igihe usanga bagize urunogo runini cyangwa ibinogo nka bibiri binini kugira ngo ntigishoke cyuzura ariko avec Planet Company barabigutegurira bakaraba ikibanza bakagira ikibanza gito cyane ugereranije na fosse septique. Ikindi kintu naco nuko biodigester ikora ishigwa mu bibanza byose haba mu kibanza ibibanza bikanye canke bishushe donc hari ahantu usanga habomvye isi yaho ibomvye gasanga harabomvye ni muri miliye ibomvye nandi usanga umengo ni ku rutanda rusanga hatagize umengo hakizuba gusa imisi yose haragumye donc aho hose biodigester ntiwitinya turayigushiriraho gasanga ibintu vyawe bitera bije imbere bigenda neza. Yego ivyo novuga muri make nivyo ariko kukeneye kwinjira muri detail cyangwa kumenya vyinshi kubijanye na Planet Company arahawe ikaze mu kanya turatanga nimero hanyuma mwe muri ko muradukurikirana muzogende muduhamagara mbega bimeze gute ndahanaha nifuza munsigurire ibicanke biriya byerekeye Planet Company. Yego none Planet Company kwiri ngahi Bujumbura nk'umuntu arashobora kwituma ko dufata ari nko mu Ruyigi canke muri za Cankuzo Makamba ati ingo mu nkorere hose bagashikayo canke ni ngahi Bujumbura gusa. Cyo nari nakivuze navuze nti icicaro bien sûr kingahi Bujumbura ariko intara zose ziri muri iki gihugu cy'u Burundi Planet Company irashobora kuhashika ikagukorera ivyo uba wipfuza vyose mwavuganye nimba ari kubaka nimba ari kugira biodigester nimba ari kugira forage do nkuko nabivuze hani nabwo forage do irakenewe ruguru kuko besho usanga ko bari doga ngo imirima yanje ngo izuba ryasa ni mwiture Planet Company igukorere forage do imeze neza ku buhinga bwiza hanyuma uvomera imirima yawe ukora ibindi bikorwa byawe byose bisaba amazi utari kuri doga atavyovuga ngo amazi arakamye oya yego donc mu ntara zose z'igihugu cyacu cy'u Burundi mudutumye ko tuzobashikira kabisa. Je ndibaza yuko ibisobanuro utanze y'ukuri Planet Company ngira ngo abakunzi ba Blaise Journaliste mwese ndabubaha cyane murabizi ndibaza yuko mwoshobora gukora ibishoboka byose kugira ngo mukorane niyo company mwese aho muri ndibaza yuko bigikenewe ari uko babaha nimero za Planet Company kugira ngo aho uherereye hose uyikeneye ucuvuga wabahamagaye urashobora kubabwira contact je pense ndashaka kubabwira contact kugira ngo uvyipfuza wese azobe ahawe ikaze muri Planet Company ni 71 133 ubusa 24 71 133 024 ego izo nizo nimero mushobora kuturondera ko mukadutora vyoroshe mukatwandikira haba kuri WhatsApp haba kudutelefona maze tugashobora kubasigurira vyinshi cyane mu byo tutoba twashoboye kuvuga ngaha c'est-à-dire kwinjira mu mizi ukavuga uti ngira ingaruka nziza za forage do n'ibindi bigiye bitandukanye juste gisigure ko nkonga yabaye buce ku masonga ko vyiza vya Planet Company aravuga ati abakeneye prix d'info barashobora gukontakita kwizina nimero mwabonye ngaha hama ibintu bikagenda neza kindi ciza ca nyamukuru cyo gukorana na Planet Company icyambere navuze uko ama service yaho azimbutse ariko nk'ubu ugerageje kuraba Blaise ugerageje kuraba nk'ubu muri kino gihe turimwo biragoye guhagarika inzu biragoye guhagarika inzu kugira ngo uyivane kuri plan gushika uyisakare biragoye Planet Company rimaze kubiraba ivyo onye yaravuze iti none nkuriko arazana ubuhinga bushasha mbega natwe tuzofashika abanyagihugu Planet Company murashobora gusinyiranira kontra nk'ubu dufate office akazi ka leta mugabo uhembwa
300,000 cyangwa 400,000. Izo 300,000 ni wawe uzifunguramwo ukazipangisha Byose amadepanse zose amadepanse yose déplacement n'ibindi nuko zikohera atari ugisiganya voilà zumvikane yuko bizokugora guhagarika inzu ati Planet Company none ikigufasha iki kugira ngo nawe uzoshobore guhagarika inzu ikintu Planet Company duca tugufasha turashobora kuvugana tukavugana duti wewe uhembwa 300,000 par mois donc tugasinya contrat amahera nimba ari 200,000 azoza araja kuri konte ya Planet Company hanyuma ni akwira amahera aya naya c'est-à-dire ivyo amahera tuba twavugana nimba ari kubaka inzu gukora decor forage byose tukavugana duti aya mahera azoza araja ku chaque mois amahera ngana uku azoza araja kuri konti ya Planet Company hanyuma twe natwe tuzokora igikorwa maze turindire amahera akwire ni ikintu cyiza wanashaka ni ikintu cyiza wanashaka kubera yuko bizofasha abantu benshi bifuza kubaka mbere ndetse abajewe wewe n'undi wese yifuza kubaka yiture Planet Company urashobora ubwo n'ubuhinga bwo kuzura baba kuguranye mu bisanzwe baba kuguranye kuko uriha make gushika ya system nyene yo kuriha make kuyuhemba ego ugasanga wahejeje kurihiramo ego sino kuba uri umukozi wa leta gusa ushaka kuba ufise nakandi kazi ufise nka contrat ugasanga baguha 500,000 ku kwezi donc mushobora guca musinyo contract amahera azoja kuri konte ya Planet Company hanyuma ivyo service washatse ko bagukorera nimba ari kubaka inzu kugira iki niki babigukorera ego je ndumva kumenga information zikwiye kuba keneye gukorana na Planet Company numva umenga wazibahaye jewe rero nari Blaise Journaliste nariko ndakoresha kino kiganiro uyu ni brand ambassador wa Planet Company bamwitwa Mahinduka mu memere sinzi yuko hari akajambo reka gasunika rugiyo babwira kugira ngo namwe abitura Planet Company mwandanye mworoherejwe mu bintu byanyu ndumva yuko ibintu byari vyiza kubganje nuko ntaragira aho nkora nanje no bituye ariko je ndashobora kubitura mu misi za si myinshi cyane akajambo kagasunika rugi rero wobwira abakunzi ba Blaise Journaliste n'ahandi bantu nafise amaterme bavyitwa gasunika rugi kuko ijambo rya nyuma rivuga ugiye gupfa iyo wavuzira gasunika rugi no kuvuga nakagugara ubuzi kuzosubira kugugura donc we turacari kumwe n'undi munsi tuzogukenera uzogaruka nivyo kabisa ikirundi ciwacu novuga kiracakenye amajambo amwe ku buryo bwuko nimba uvuze agasunika rugi si twese tuza kubitahura ariko ni ibintu vyiza cyane novuga ngo natwe dukwiye kwijukira kugira ngo duha agaciro ikirundi ciwacu urakoze cyane Blaise Journaliste akajambo no sigira bariko baradukurikirana nuko murahawe ikaze na Planet Company muri Planet Company twababwiye ivyo dusanzwe dukora aho dusanzwe dukorera nuko dusanzwe tubikora ni ibintu vyiza cyane utazovuga ngo nabuze abanyubakira ibintu bizima utazovuga ngo inzu yanje ndayubatse ngo mu mezi 5 ngo mitanguye kwata imyagaga biba ari bikorwa bigiye bimeze neza cyane kandi bikorwa ku buhinga bwizewe kandi novuga ngo bwasuzumwe kuko ari umuntu apfa kuzana ibintu mbega ibi bintu birazwi bimeze gute ugasanga apfuye kurandurukana agacazana donc Planet Company ni amaservice meza kandi yizewe iyo tuvuze ikintu cizewe ni cya kintu we ninaza kukubakira uzogenda uraca umugani ego uzogenda uraca umugani mwakoze cyane kudukurikirana ndanashimiye abafana ba Blaise Journaliste mwubahwe muri intwari nanjye ndabasaba abatarashobora kunkurikirana bagende kuri Facebook bandike Mahinduka
mengo nta wundi muntu twitiranwa hajya oya bashe numwe rukumbi ni impinduka nyene abandi bazo ari copy wandika Mahinduka cubona page yanje n'ama memes abagiye agutwenza kugira ngo wiruhure mu mutwe urashobora kumfollowinga cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp numero ni 62 89 74 12 uranyandikira tugashobora tubibutsa ko abatari mu Burundi bari hanze y'igihugu mutanguza plus de 57 bien sûr plus de 57 62 89 74 12 mushobora kandi no kudukurikirana kuri Planet Company uragenda ukandika Planet Company Burundi ucubona n'abakeneye kuraba ibikorwa byacu niho biri bagenda bakandika hanyuma bamaze gufollowinga page bagenda babona ibikorwa bitandukanye bya Planet Company ibikorwa bishasha turiko turakora tubishirako kugira ngo nta kintu dukora kuri internet ngo reka duterekeko oya ni ibintu tuba twikoreye tugakoresha amaboko yacu abakozi bacu ingufu zacu ibikoresho byacu maze tugakora ibikorwa bisukuye ari navyo bituma abenshi bakomeza kutwizera mwakoze cyane rero mvuga nti tuzosubira mu kindi kiganiro nimwatwizera mukadutumako tunashimira kandi namwe mwashoboye kudutumako kubwanje tuzoba dusubira merci beaucoup bakunzi ba Blaise Journaliste mwese mwavyumvise n'abakunzi ba Mahinduka n'abifuza gukorana na Planet Company mwese mwavyumvise kini cya kiganiro rero duhana amayide cyangwa duhana ivyiyumviro ibitekerezo bivuga uko ushaka uyari Mahinduka mu memere asanzwe ari na Brand Ambassador wa Planet Company ngira ngo mwavyumvise byinshi kuvyerekeye Planet Company nanje muri bwabo umwe nyene nk'abakunzi ba Blaise Journaliste nkanda basaba yuko mwosimbira ngaha nyene kuri YouTube muca muhabona musa handitse subscribe cyangwa s'abone bivanye na YouTube yawe ururimi rimwe yuko fyonda ngaho kugakengeri ubona munsi kugira ngo uzoza uraronka notification kira munsi nzoza ndahacisha ikiganiro si iki kiganiro gusa duhana ijambo cyangwa duhana ivyiyumviro nkora hari n'ikindi kiganiro cyitwa Extra History ndahacisha mvuga amateka y'abantu cyangwa ibintu vyagiye biraba ngaha ku isi juste ni pour éduquer cyangwa kubibutsa kahise kagiye karaca ngaha ku isi tukaba rero dusaba yuko abantu mwese mutadukurikirana no kuzindi mbuga ko musimbira Facebook ni MC Blaise Twitter ni Blaise Journaliste Independent Instagram ni Blaise 5609 no kuri WhatsApp ni 69 763 488 ariko ku batari mu Burundi utanguza +257 hose ni kwa kundi hahandi tukaba rero tubasezeye yuko tunababwira yuko mwoshira commentaire ngaho hasi kugira ngo abantu mwese mwifuza gukorana na Planet Company nk'abakunzi ba Blaise Journaliste n'abandi mwese mwifuza kuba abanyamuryango yuko mwoshiramo ngaho nabifuza kuja muri groupe y'abafani banje mwese murahawe ikaze kuko hari n'ibiganiro byinshi tudacisha kuri YouTube bisaba yuko tubicisha